Murahawe ikaze kuri YouTube channel. Muri ca kiganiro c'amateka, ibikorwa n'ibindi vyaranze abanyapolitike b'abarundi. Muri kino kiganiro c'uno munsi tubashikiriza abahisi bane batewe iteka ryo kurongora Uburundi mu bihe bidasa. Bose barashizeho ibwirizwa shingiro, babikora bazi ko bizobafasha kurambira ku butegetsi. Yamara bose nta numwe yaronse inyungu mu ibwirizwa shingiro yishiriyeho. Abo bantu bo bari bande? Mbega umwe wese yoba yashizeho ibwirizwa shingiro ryari? Abo bagabo bane ni: uwa mbere, Perezida Michel Micombero yashizeho ibwirizwa shingiro ryo kuwa 11 Mukakaro 1974. Wa kabiri ni Perezida Jean Baptiste Bagaza yashizeho ibwirizwa shingiro ryo kuwa 20 Munyonyo 1981. Wa gatatu ni Perezida Pierre Buyoya yashizeho ibwirizwa shingiro ryo kuwa 13 Ntwarante 1992. Wa kane nawe ni Perezida Pierre Nkurunziza yashizeho ibwirizwa shingiro ryo kuwa Ndwi Ruheshi 2018. Naho bagiye barahindura ibwirizwa shingiro, ivyo ntivyereye abakuru b'ibihugu b'u Burundi. Abakuru b'igihugu baragiye barakurikirana kurongora Uburundi. Umwe wese yaremerera abarundi ivyiza, agashaka no kwerekana ko atandukanye nabi imbere yiwe, ariko nka bose bafise ico bahuriyeko. Ico naco ni inyota yo kwigarurira no kuguma ku butegetsi. Baba Abahutu, baba Abatutsi, bose ico baragihuriyeko. Inyuma y'imyaka 8 Uburundi butagira ibwirizwa shingiro, Perezida Michel Micombero yarashizeho muri Rusama 1974 umugwi utegura ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Abarundi nibigeze bahamagagwa kwemeza iryo bwirizwa shingiro, kandi nta n'inama nshinga amateka baserukira yariho ngo iryemeze. Kwa 11 Mukakaro 1974, Perezida Michel Micombero yarashize umukono kuri iryo bwirizwa shingiro rishasha. Ryari ibwirizwa shingiro rya kabiri kuva Burundi bwikukiye, kuko irya mbere ryabayeho kuva mu 1962 gushika mu 1966. Ibwirizwa shingiro ryo mu 1974 ryaha ububasha bwose umukuru w'igihugu. Uwo nawe yatogwa gute? Ingingo ya 22 y'iryo bwirizwa shingiro yavuga ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe Iprona atowe n'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ari we yaca umukuru w'igihugu akarongora leta n'igisirikare. Ikirengo c'umukuru w'igihugu cari c'imyaka 7 kandi kigashobora kwisubiriza. Ninde yagena abaje mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ico gihe? Yari Perezida Micombero. No kuvuga ko Perezida Micombero wenyene yagena abaja kumwemeza nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Nawe akacaronka ikiringo c'imyaka 7 co kurongora igihugu, akazongera kiyongera incuro zose ashatse. Muri Munyonyo 1974 ikoraniro kaminuza ry'umugambwe Iprona ryaremereye Colonel Michel Micombero nk'umunyamabanga mukuru wa Iprona, gutyo abaronse ikiringo gishasha c'imyaka 7 co kurongora Burundi. Inyuma yaho Colonel Michel Micombero yaciye yiha n'ipete rya Lieutenant General mu gisirikare, ababaye umurundi wa mbere yambaye iryo pete. Iyaramba ntiyagire abamutembagaza, Perezida Micombero abageza ku kiringo c'indwi corangiye mu 2023. Ariko nta mahirwe yagize, kuko inyuma yo gutogwa mu 1974 yatembagajwe haciye imyaka 2 gusa muri Munyonyo 1976, ryabwirizwa shingiro naco ryamumariye. Kuwa 20 Munyonyo 1981, Perezida Jean Baptiste Bagaza yarashize umukono ku ibwirizwa shingiro rigira gatatu ry'u Burundi inyuma y'imyaka 5 igihugu kitagira ibwirizwa shingiro. Iryo bwirizwa shingiro ryari ryatowe n'abarundi bose bageze gutora. Kuwa 18 Munyonyo 1981 ku rugero rwa 99.28 kwijana. Iryo bwirizwa shingiro ryari rifise byinshi rihindura mu buzima bw'igihugu. Ryashizeho inama nshinga amateka itowe n'abantu bose, ryatunganije ubwa mbere amatora y'umukuru w'igihugu, ryaravuga uburenganzira bw'abanyagihugu, naho wasanga ryongera ko ubwo burenganzira bugenwa n'ayandi mategeko. Kwa 22 Gitugutu 1982 abarundi baritoreye inama nshinga amateka yari igizwe n'abashinga amateka 65. Muri abo 52 batogwa n'abanyagihugu, 13 bakagenwa n'umukuru w'igihugu.
iyo nama nshingamateka yari irongowe na Professeur Emile Mworoha ari nawe yari umunyamabanga mukuru w'umugambwe Iprona. Kuwa 31 Munyandagaro 1984 naho abarundi bazindukiye gutora umukuru w'igihugu, bwari ubwa mbere mu mateka y'u Burundi abanyagihugu batora umukuru w'igihugu. Ibwirizwa shingiro ry'ico gihe ryavuga ko umukuru w'umugambwe Iprona ari we wenyene yitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu gihe adakwije amajwi y'abanyagihugu 50% arenga, umugambwe waca utunganya ayandi matora y'umukuru w'umugambwe azoheza akitoza kuba umukuru w'igihugu. Umukuru w'umugambwe yari ndico gihe yari Colonel Jean Baptiste Bagaza. Nukuvuga ko ibwirizwa shingiro ryatunganya amatora y'umukuru w'igihugu atawundi numwe arekuriwe kuyitozamwo kiretse Colonel Bagaza. President Bagaza yatowe ku majwi 99 n'ibice 63 kwijana. Ikirungo ciwe cari c'imyaka 5 ariko agashobora kwitoza incuro zose abishatse. Iyo datsembagazwa abaye akiri muzima, ubu abageze ku kiringo ca 8 corangiye muri 2024, ariko nta mahirwe yagize kuko inyuma y'imyaka 3 gusa atowe, President Jean Baptiste Bagaza yatembagajwe n'abasirikare barongowe na Major Pierre Buyoya kuwa 3 Nyakanga 1987. Ryabwirizwa shingiro naco ryamumariye. Kuwa 13 Ntwarante 1992 President Buyoya yarashize igikumu kwibwirizwa shingiro rigira 4 ry'u Burundi inyuma y'imyaka 5 atabwirizwa shingiro ririho. Iryo bwirizwa shingiro ryatowe n'abarundi kuwa 9 Ntwarante 1992 ku rugero rwa 90% ryarahinduye ibintu byinshi cyane mu Burundi. Niryo ryemeje umuzo w'imigambwe myinshi, umwidegemvyo w'abarundi mu gusohora ivyiyumviro bitandukanye no mu gushinga amashirahamwe atandukanye, uburenganzira bwa kiremwa muntu bwashizeho inama nshingamateka yitorewe n'abanyagihugu, be n'umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu biciye mu ihiganwa ry'imigambwe myinshi. Iryo tegeko ryaraho ububasha bukomeye umukuru w'igihugu, ari navyo vyatumye Melchior Ndadaye atanga imihoho mu mugwi wari ujejwe kuritegura. Muri Iprona nta nkeka bari bafise ko ubwo bubasha buzoba bufiswe na President Buyoya. Mu matora y'umukuru w'igihugu yo kuwa mbere Ruheshi 1993 muri Iprona baguye mu gahundwe, intsinzi yataye Melchior Ndadaye wo muri Frodebu, gutyo President Ndadaye yisanga bwa bubasha bw'umurengera yari yaragwanije buhindutse gwiwe. Nayo Iprona itangura kugwanya ibwirizwa shingiro yari yarishiriyeho itazi ko irikoreye abandi. Nkuko vyagendeye abimbere yiwe, President Buyoya ntaco yungutse mu ibwirizwa shingiro yari yarishingiyeho. Kuwa ndwi Ruheshi 2018 muri komine Bugendana, President Pierre Nkurunziza yashize umukono ku ibwirizwa shingiro rishasha. Iri bwirizwa shingiro naryo ryaje guhindura ibintu bitari bike abarundi bari bumvikanye mu masezerano ya Arusha. Ibwirizwa shingiro ryongereje ububasha bw'umukuru w'igihugu, ryongereje ikiringo ciwe ku butegetsi ava ku myaka 5 aja ku myaka 7 nkuko President Micombero yari yarabikoze mu 1974. Ryatuma President Nkurunziza ashobora kwitoza incuro zindi zibiri mu gihe n'ikiringo ciwe ca gatatu cari carateye induru n'akajagari mu gihugu. Nibwirizwa shingiro ryaje guhana abatashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Abahoze batwara igihugu barakuwe mu nama nkenguza amateka, amajwi batorera ko amategeko mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka yarakorowe mu gihe mu 2014 Nkurunziza yari yabuze ijwi rimwe kugira ashobore guhindura ibwirizwa shingiro. Ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu vyarakufuswe, hasigara icegera kitagira ububasha na butoyi. Mu kwihora ivyegera bibiri vyagiye biramugora mu bindi biringo n'ibindi. Iryo bwirizwa shingiro ryatowe mu nduru, abatarishigikiye bamwe barafunzwe, harabishwe n'abanyurujwe barabugwa irengero. Iryo bwirizwa shingiro ryatumye kandi President Nkurunziza atwara Burundi gushika yotwaye Burundi gushika muri 2034. Ariko nivyahavuye bimworohera, amaze guheza kuritegura, bimwe mu bihugu vyitwa ko bimushigikiye vyamuhanuye ko yorondera umwizigirwaho ubutegetsi nawe agahabwa iteka ridasanzwe, maze akazoguma ategeka atari watwara. Aho niho havuye ivyo kwitwa imboneza yamaho
bihera mu mugambwe mu nyuma hatogwa itegeko mu nama nshingamateka rimuha iryo teka ku rwego rw'igihugu. Iryo teka ntiryategekanijwe mu ibwirizwa shingiro kuko ivyo yabitegetswe n'ibihugu yita bigenzi. Integuro y'ibwirizwa shingiro yaramaze guheza kwandikwa. Perezida Nkurunziza ntiyamenye ko ari mu mutego. Amatora y'umusubirira yapfuye kuba inyuma y'indwi zibiri gusa, umutima w'umukuru w'igihugu uca urahagarara giturumbuka. Abarundi ntibigeze babwirwa icahagaritse umutima w'umukuru w'igihugu. Perezida Nkurunziza yahinduye ibwirizwa shingiro mu 2018 aciye muri referendum, mu gihe vyari vyamunaniye mu 2014 aciye mu nama nshingamateka. Ico gihe yashaka gufuta ingingo zavuga ikiringo ciwe ca mbere kugira ngo vyorohe ko yitoza mu 2015 nkuko yoba atanguye ikiringo ca kabiri. Ivyimbugwa Perezida Nkurunziza yari yiteze mu ibwirizwa shingiro rishasha vyabaye ivy'abandi nkuko vyagendeye abimbere yiwe. Aha niho turangirije ikiganiro amateka ibikorwa n'ivyaranze abanyapolitike b'u Burundi cuno munsi. Nimba hari ico mwacungutsemwo nimutwandikire muri commentaire ariyo comment, mugire like ariyo j'aime, mwongere mugisangiza abandi mu kugira partage ariyo share. Naho ubutaha.